Shalom shalom kwa mainasi muraho murakomeye. Uyu munsi reka turabire hamwe uburyo umuntu ashobora gucrea modo passe de l'actif. Ni modo passe idufasha gukora retrait, uyikoresha ugira ukore retrait. Nibaza ko ari mu ma etape ya nyuma turiko turiga kugira ngo ukore retrait. Iyo modo passe de l'actif utayicreye ntibishoboka. Iyo modo passe de l'actif mu congereza bayita asset password. Ntushobora kandi kuyicrea udafise modo passe de connexion. Modo passe de connexion ni irya modo passe twinjirirako nka kurya ushaka kuyikoresha ku marezo sociaux. Ni modo passe yo kwinjirirako irya twacrea ubwa mbere twugurura account ya Satoshi. Nuko ku muntu yibagiye modo passe de connexion aca agenda agadekonecta phone yiwe, akadekonecta konte yiwe muri telefone. Ariko kuyidekonecta bisaba ko uba usanze ufise iyo email yawe wakoresheje muri Satoshi muri Gmail, hama ugaheza ugafyonda modo passe oublier harya munsi yaho winjiza irya modo passe, bagashaka kugira code, ukayitora iyo code ukaca uyizana ugaca ucrea modo passe yindi nshasha. Abibagiye modo passe yo kwinjirako mwese nuko muzobikora. Hama wihejeje rero niho uza gucrea modo passe de l'actif. Ku bantu basanzwe bazi modo passe zabo de connexion zirya zo kwinjirirako login password canke nuko mu gifaransa niyo bita modo passe de connexion, birabasaba yuko bacrea modo passe de l'actif kugira ngo nayo ize ibafashe mu gihe twegereje kurotira kuko Main-Net iri ku rugi. Ni etape ya nyuma rero twari dusigaye kwiga muri testnet. Reka rero tubirabire hamwe uburyo bikorwa kugira ngo twese ejo ntihazagire uwasigara yahomvye ngo ntiyashoboye kuronka ubwo bumenyi. Nuko ku bakoresha ururimi rw'igifaransa murabona ahantu handitse ngo mon compte, abakoresha icongereza handitse mi. Uraheza ukahafyonda, uhejeje uca ugenda ukaraba hejuru handitse mu gifaransa ngo ni paramètres personnels, mu congereza handitse ngo personal settings. Uca uhafyonda, murabona ko nashize agafresh. Ubihejeje kuhafyonda uregera mbere uca ubona ahantu handitse ngo modo passe de l'actif. Modo passe de l'actif rero niyo uza gucrea. Modo passe de l'actif ku bantu batari bwakore retrait muri Satoshi nibo baza kuyicrea bushasha. Abakoze retrait mu gihe ca Bitcoin Giveaway basanzwe barayicrea. Nuko rero kwakoresha icongereza handitse ngo asset password, uca ufyondaho. Uhejeje kuri bamwe bari barakoze retrait muri Bitcoin Giveaway bakoze withdraw, muca mubanza mukinjizamwo ya modo passe mwakoresha ubwa mbere, niyo mukeneye gushiramwo iyindi modo passe nshasha. Sinzi ko ahantu muca muhumva. Abari barakoze retrait mushiramo imwe ya mbere, hama munsi muce mucrea iyindi nshasha. Abakoresha icongereza murabibona ko ni aho hari modo passe umva muca mushirako irya asset password kugira ngo muce mugitahura. Nuko tuca tugenda rero kuri Bashasha. Kuri Bashasha modo passe de connexion twavuganye ko ari imwe twinjirirako, naho twashize rimwe gitigiri kimwe. Hama kuri kabiri uca ushiraho modo passe de l'actif. Ni modo passe itabisa n'imwe ya mbere yo kwinjirirako, ucrea iyindi nshasha, ukongera ukaza munsi ukayikonfirma aho twashize gatatu. Uhejeje uraca uza munsi handitse ngo OK. Murabona hari kurere ya jaune, ugaca uza ukemeza. Ndasubiyemwo modo passe de connexion nimwe twinjirirako muri konti ya Satoshi, niyo baca bita ngo login password mu congereza. Modo passe de l'actif niyo uza gucrea nshasha. Musanzwe muzi critère za password ni kuba igizwe n'indome nkuru, indome nto, udusinye cyangwa se ngo udusembore hamwe n'igiharuro. Ariko mwese niwe amenya ingene aza kubipanga bikaba bikwira 8. Nuko rero uhejeje kuyicrea kuri kabiri no kuri gatatu urayikonfirma ugaca wemeza OK. Twegeye imbere rero namaze kuyinjizamwo, ndahejeje ndashize kuri OK. Baciye banyereka munsi kuyikonfirma
hano ngo bayikonfirima, mu gifaransa bavuga OK, mu congereza bakoresha confirme, confirm, mu congereza cagira ngo set password set successful, mu gifaransa baca bandika mot de passe de l'actif a été enregistré avec succès. Nuko ugaca ugira affirmation close mu congereza. Ivyo rero biheze nibaza ko uba uhejeje gucreya ya password nta numwe azokora retrait atayifise. Notevye utegerezwa kuba uzi mot de passe de connexion ya mbere kugira ngo iyo uyishiremwo ari utangiza hejuru musi ugakurikizako shasha kongera ukayisubiramwo. Murakoze. Mwari kumwe na Hardworker. Abadakurikirana urubuga rwa Twitter turatanga link musi yacu na YouTube, mugire subscribe kugira ngo muzoronke update zikurikira zijanye na Main-Net n'isoko rizoba rikurikira na trading n'ibindi bishasha tuzogenda turigana. Mwari kumwe na Hardworker, ndabakunda cane. Bera ciao.